Reka subire ndabaha ikaze mwese inshuti banywanyi bacu mukunda kandi mugakurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri chaîne ya Nyimwe Rudeni Isange TV chaîne ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezwe kandi biba byakora amatohoza mu rurimi rw'ikirundi. Ndabaha ikaze rero amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, akaba ari amakuru abayiriwe havugwa mu bisata bitandukanye, haba muri politiki, mu nkino, mu ndero, mu iperereza, mu gati y'akazi na muntu, mu makungu ya kure ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ijya nino. Reka mbahe ikaze mu makuru yacu yo kuri uyu mugoroba, hakaba ari amakuru na cane haraza gushimikira ku ngingo nkuru zikurikira. Amakuru yacu turiyatangurira ko biko biravugwa mu muryango w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Kare twababwiye ko umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye kuri ubu yoba akiswe n'amagara, aho rero umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Angeline Ndayishimiye yatangaje ko kuri ubu Evariste Ndayishimiye yari yajanywe mu bitaro vyo ngaha i Bujumbura. Amakuru duhabwa n'amasoko yacu nuko kuri ubu Evariste Ndayishimiye yaba yimuwe yavanywe mu bitaro vyo ngaha i Bujumbura, yamaze kujanwa mu bitaro vy'akarere vyo ngaha Igitega, akaba ariho rero yarungitswe kugira ngo babandanye bamukurikirana. Hari amakuru avuga ko n'ivyanka ashobora guca arungikwa mu gihugu ca Kenya kuvurirwayo, kubera ko amakuru dufise amagara yiwe yoba atifashe neza. Kuri ubu rero umuhungu wa Perezida Ndayishimiye yatangaje ibijanye n'uburwayi bwa Evariste Ndayishimiye. Aya makuru mu kanya turagaruka ko ku buryo bw'idonido tubashikirize imvo n'imvano ku bijanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Amakuru yacu kandi turaza kuyakomereza kwerekana avuga ko umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yafashe indege yerekeza mu Rwanda ho muri Angola. Aya makuru nayo turagaruka ko ku buryo bw'idonido mu kanya. Nayo nyuma y'amarira y'abenegihugu ku bijanye n'igitoro, umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye yabikoze arazana igitoro ko ubu muri stoke igitoro ngo ni Tanganyika. Turaza kandi no kunyarukira ku bijanye n'amashirahamwe yidoga Kongo atari ko aremererwa kuja kwibuka ababo bagandaguwe mu Burundi, nkuko tuza kubishikirizwa n'amakuru tuhawe n'amasoko yacu na cane ku makuru ariko aravugwa ku bijanye nyene nabo bariko baribuka ababo, nkuko babitomora bakavuga ko rero batariko barahabwa uruhusha ngo nabo babashe kwibuka ababo, nkuko amakuru duhabwa n'amasoko yacu bitomora. Turaza kubashikiriza ku buryo bw'idonido. Nabo birimbaho basaba igipolisi kugwanya akagwi k'abasuma ngo kiyemeje kwica indongozi zatowe n'abenegihugu. Aya makuru ndi yose ni mu kanya ku buryo bw'idonido turagaruka tuyabashikiriza. Ku buryo bw'idonido reka duhere amakuru yacu bijanye n'uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye, aho umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cy'u Burundi muri iki gitondo cyo kuri uyu wa 28 Gitugutu umwaka yatangaje ko umuganji wiwe cyangwa se umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akitswe n'amagara ndetse yari yacanywe no mu bitaro kuvurirwayo. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye akaba akiswe n'amagara kuri ubu, akaba yajanwe mu bitaro kugira ngo babandanye bamukurikirana bamenye uko amagara yiwe yoba ahagaze. Umuhungu wa Perezida Ndayishimiye akaba yatangaje ko kuri ubu Perezida Ndayishimiye ashobora kujanwa mu bitaro vyo muri Kenya kuvurirwayo bivanye nuko amagara yiwe abandanije gutaba ameze neza. Bakavuga ko rero mu gihe byo bandanye guca yoca ajanwa mu gihugu ca Kenya kugira ngo babandanye bamuvura, ariko akavuga ko nibiba ngombwa bashobora kumujana mu gihugu c'Abarabu kugira ngo babandanye bakurikirana amagara yiwe uko atifashe neza. Aya makuru rero turaza kubandanya dukora amatohoza tumenye imvo n'imvano y'icateye uburwayi bw'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Naho umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yafashe indege yerekeza mu gihugu ca Angola ho muri Rwanda. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntawuntuye yahejeje gufata urugendo kuri uyu mugoroba yerekeza agana i Rwanda muri Angola, mu gihugu ca Angola nyene, aho aserukiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akaba kandi hitavye inama izoba yabaye kuri wa 28 Gitugutu uyu mwaka kugishika kuwa 31 Gitugutu uyu mwaka wa 2025,
yatumweko kandi n'umukuru w'igihugu ca Angola Joao Lourenço asanzwe arongoye inama y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bwa Afrika. Imbere yo gufata indege umushikiranganji wa mbere wa leta y'u Burundi akaba yamenyesheje ko iyo nama yitavye izoba ihuza ibihugu n'amareta, abanyamitahe ndetse n'abafasha mu iterambere. Intumbero y'iyo nama ikazoba ari ukurabira hamwe uko inyubako rusange zafasha na cane mu vy'urudandazwa n'ingene ngo zotezwe imbere. Izo nyubako kandi ngo nazo akaba ari izijanye n'amabarabara, imihora yo mu mazi ndetse no mu kirere, inyubako z'amatara, ivy'ubuhinga bwa none ndetse n'ivy'indarayi. Neto Ntanuye umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi akabandanya avuga ko ivyo bazokwiga bizotuma umuryango wa Afrika uhanahana ibidandazwa vyoroshe ndetse no ku yindi migabane y'isi, aho akamenyesha ko kandi iyo nama izoshimikira ahanini guteza imbere ibikorwa by'izo nyubakwa ndetse no kurondera uburyo buzokoreshwa bwaba buva muri ibyo bihugu canke ahandi. Ngo kazoba kandi n'akaryo ko kurabira hamwe ibibazo by'imihindagurikire y'ibihe na rirya ari ibibazo bihanze isi yose. Umushikiranganje wa mbere wa leta y'u Burundi Nestor Ntwahunuye akibutsa ko Uburundi bufise umwizero kubizokwigwa muri iyo nama kuko ngo bwamaze gushiraho imbona kazoza y'igihugu cifashe 2040 kandi igihugu giteye imbere mu mwaka wa 2060. Agashimangira kandi ko ivyo bazokwiga muri iyo nama ngo bisanzwe biri no mu migambi mbere y'iyo mbona kazoza y'u Burundi, ngo bikazotuma rero igihugu gishobora gutera imbere mu guhanahana ibidandazwa ndetse n'abantu mu ngendo zabo bagira mu bihugu vya Afrika. Naho inyuma y'amarira y'abenegihugu kubijanye n'igitoro, umukuru w'igihugu c'u Burundi Evariste Ndayishimiye abikoze haraza n'igitoro ubu ngo muri stoke igitoro ni nka Tanganyika. Ikibazo abenegihugu abene station bararahiye kuja gutora igitoro, bari bamenyereye kimwe co kugurisha bakakigura bakagucira nk'uko umengo muriko mugura parcelle. Ubu tuvugana igitoro n'icishi mu Burundi, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yigirirwa arasemerera aba station baje gutora igitoro bahe abenegihugu ntihagere imirongo azosubira kubona yabatonda ku mabisi. Vyukuri Evariste Ndayishimiye yaravuze ko agiye kwiruka n'izo ndyarya zimwononera igihugu zikakibuza gutera imbere, kandi ngo kuva aho avugiye kw'abavyonga igihugu arukubatuza akifatira ibintu mu maboko. Igihugu c'u Burundi twatangiye kubona impinduka, ndavuga ibitoro vyarabonetse ku bwishi, bifungurwa vyahabaye iyinga kabiri bazobe babikoroye. Ukaba rero mu yandi makuru ho kuri Birimba barasaba igipolisi kurwanya akagwi k'abasuma kiyemeje kwica indongozi zatowe n'abenegihugu. Kawaya Kalifani ni umwe mu ndongozi zo ku mutumba wa Birimba komine Rumonge mu ntara ya Burunga, avuga ko yacumiswe imbugita mu Rubavu mu gihe ako kagwi k'abasuma kari kaje kwiba mu gacimbiri asanzwe arongoye. Kawaya avuga kandi ko yari atashe ageze kw'irembo asanga hari abakobwa bagize ubwoba bahagaze kw'ibomba banse kuvoma kubera ngo bavuga ko babonye umusuma yinjira mu rupangu afise igunira. Yagize ati naciye ngenda ndamufata aca aramfata acumita ikintu mu mugongo
ariko twagumye tunigana sinarumurekura gushika aho abantu baza kuntabara baramufata baramuboha. Uyo asanzwe ari mu batware arababazwa nuko uwahatswe kumwica kumwaka ubuzima yafashwe ariko ntahanwe. Benoit Nduwimana umukuru w'umutumba wa Birimba aremeza ko hari imigwi y'abasuma imaze kwiyemerera ko izogandagura indongozi kuri uyu mutumba. Nduwimana nawe amenyesha ko ababazwa nuko hari bamwe muri abo basuma bamaze gufatwa bagashikirizwa inyamiramabi ntibahanwe. Asaba ko igipolisi gikwiye gufasha kurwanya izo nkozi z'ikibi kandi ngo n'abanyagihugu bo kwirinda kwihanira ibituma umutekano ushobora gutosekara. Reka tunyarikire no mu yandi makuru kubiriko biravugwa, turabira hamwe ku makuru y'iriko biravugwa na cane ku bari basanzwe ku banyagihugu bidoga ko bari mu mashirahamwe bidoga bavuga ko bankiwe kuja kwibuka ababo. Amashirahamwe asaba uburenganzira bwo kunamira ababo ku cibutso co kwibubu. Bujumbura kwa 2026 gitugutu uyu mwaka indongozi z'u Burundi zirabandanya kubuza amashirahamwe haranira agateka k'abatutsi bishwe kubonamira ku cibutso kiri kwibubu Igitega hagati mu Burundi. Ico kibanza nico kuwa 21 gitugutu 1993 abanyeshuri 150 begeranirijwe kuri sitasiyo imbere yo guturirwa babona inyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu wa mbere yatowe n'abanyagihugu Melchior Ndadaye. Uwo mwaka ugira gatandatu ayo mashirahamwe yankirwa kunamira abaye kuri ico kibanza kiri mu karere gaturukamwo umukuru w'igihugu c'u Burundi Evaristo Ndayishimiye. Batanguye kwankirwa muri 2020 aho indongozi za komine n'intara ya Gitega zabuza abo muri ayo mashirahamwe kunamira ababo, bakavuga ko ari kumvo z'umutekano ku kibanza kivuka n'umukuru w'igihugu aho mbere asanzwe afise ingoro. Muri 2022 umwaka ugira gatatu bankirwa mushikiranganje yajejwe intwaro yo hagati w'ico gihe yari Martin Iteretse yari yakoranije abo vyega kugira ngo agerageze kubumvisha ko ngo watotunganya ivyo birori kubwo abaserukira ayo mashirahamwe Nesta Martin Iteretse ntiyigeze atanga inyishu yanditswe nubwo yagisabwe, akaba kandi yagumye ababwira ku munwa ko ngo boja ku cibutso c'uwahoze ari umukuru w'igihugu umuhisi Melchior Ndadaye gushiraho ingoro z'amashurwe. Mwitangazo ryashizwe ahabona ku wa gatandatu kwa 2025 gitugutu uyu mwaka amashirahamwe atatu ARG n'ishirahamwe ry'abavyeyi baburiye abana babo mu Kibimba na AC Genocide Cirimoso ariyamiriza uko kuguma bankirwa kwibuka ababo. Kutwa Terence Mushano icegera c'urongoye AC Genocide Cirimoso akaba n'umuvugizi wayo agira ati tuzobandanya gusaba umukuru w'igihugu kugira atwemerere kwibuka abacu kuko afise uburenganzira bwo gukingira agateka k'abanyagihugu bose. Ubunamira abacu kwibubu ni ukwibuka abacu baturiwe. Ayo mashirahamwe atatu ubu arindiriye inyishu y'umukuru w'igihugu kuko nkuko ngo bitomorwa na Mushano yandikiwe amakete yabo inyuma yuko handikiwe abategetsi benshi. Baranegura kandi ingendo y'akarenganyo bakamenyesha ko ayandi mashirahamwe n'ayaharanira agateka k'abahutu yama yemerewe kwibuka abayo, ibirori bigatunganywa ku byibutso nko kuri kaminuza y'u Burundi ahibukwa abanyeshuri ba kaminuza bagandaguwe mu mwaka wa 1995. Ayo mashirahamwe avuga kandi ko yanasabye ko yo kwibuka abayo kuwa 2025 gitugutu kugira ngo ntibituhurirane n'umunsi hibukwa igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye n'abo bafashanya amabanga, ariko ko ico gisabo naco nyene kitumviwe gushika
n'uwo munsi. Ubwo abatutsi ibiriko biraba vyerekana ingorane zidahera zituma hataboneka ubutungane no kwibuka. Mu gihe kandi Burundi bugizwe n'amoko atandukanye, aho ihonyabwoko bakavuga ko rero nabo bakabaye bahabwa uburenganzira bakaja kwibuka ababo basize iyo jenoside. Burundi buracabugoye kwemeza ijambo ryakoreshejwe ku bwicanyi bwabaye mu Burundi. Nimba abahutu bari ku butegetsi bemeza ko ubwicanyi bwo muri 72 ari ihonyabwoko ryakorewe abahutu, abatutsi nabo bakavuga ko ibyabaye muri 93 ari ihonyabwoko ryakorewe abatutsi. Uko kutumvikana kwerekana nk'ukuntu inzego zimwe zimwe nka ACVR zanka kuja kuraba ibinogo rusange bihambwemo abatutsi mu gihe biba bivuzwe. Uwo mwaka kandi ukwanka kw'indongozi ko imiryango ija kunamira ababo birahakwa kuba intambamyi yo kunywana hagati y'abarundi, mu gihe imiryango y'abishwe yoyo irondera gusa guha iteka ababo bagandaguriwe kwibubu nk'uko babandanya babitomora. Bagasaba rero ko bohabwa uburenganzira bwo kuja kunamira ababo bagandaguriwe kwibubu. Aya rero ni amwe mu makuru twari dufise mw'iri joro tubaye tubashikirije kuri iyi saha. Reka mabareko amakuru yacu tube tuyasozera ngaha, dusubira amakuru araza kuba agezweko. Gusa reka ntere yambu bariko badukurikira bari mu micungararo itandukanye igize igihugu cacu Burundi, bariko badukurikira bari mu bihugu bibanyi ndetse n'abari mu makungu ya kure mwese ndabashimiye kuba mwari kumwe natwe mu makuru y'ibiganiro twariko turashikiriza muri iyi saha. Reka amashimire mbuze mu cyone subivure pagetaje ndetse na sabone kugira ngo muze muraba bambere kuri notification zijanye amakuru mashasha tuba tumaze gushirako.